aha nihe aha neza na neza Kumbizi TV uno munsi iri ku mutumba wa Masango zone ni Muramvya komine ni Muramvya intara ni ya Gitega mu misi heze twahora turi mu ntara ya Muramvya turi neza na neza ahantu hariko harakorerwa ibikorwa bijanye n'iterambere musanzwe muzi yuko imbonesha kure yacu ariyo yanyu ari isoko ry'ubumenyi bujanye no kwiteza imbere aha rero twagendeye ni hamwe hariko harakorerwa ku mutumba mu bene gihugu hariko harakorerwa imigambi y'iterambere no mu diaspora yitwa Alphonse Nahimana reka kugira ngo si mvuge byinshi ngo mpave mari nkuru hataragera mpe akanya mugenzanje canke ubujejwe gutunganya izi nyubako ngaha kugira ngo ashobore kutubwira mbega izi nyubako ariko atunganya nizihe iyo igihugu gifise amahoro byose birashoboka turi ku metero nk'amajana 2 ya RND no kuvuga Bujumbura Bugarama Gitega hariko hakorwa iki mu minsi iri imbere hazofasha iki turi ku birometero kandi bidashikana 2 uvuye ku mugwa mukuru w'ikomine ya Muramvya turi ku bindi birometero nka 30 uvuye ku mugwa mukuru wa politike Igitega reka rero sindabumarira umwanya ndabahereze Jabosco Sindaye je muvugana ari Jabosco Ingabire wo Kumbizi TV ndabahereze Jabosco Sindaye nawe kugira ngo adusigurire neza na neza mbega aha hantu hazofasha iki abene gihugu ngaha hazofasha iki Ingenzi hazofasha iki abene gihugu uwo mu diaspora we wari kabikora kubera iki murakoze ni ku mugondo mazina yanje Jabosco Sindaye umuhinga mu kubaka twamaze kumubazanira kugira ngo adusigurire mbega mugabo banza kutwidondora atubwire muri make cyane hano hantu ibiko birahakorerwa bizogira akamaro akahe abene gihugu bo ngaha mbega Ingenzi zozo bizobagirira akamaro akahe reka rero ndamuha umwanya sindamumarira umwanya ko je namaze kubibwira ijambo ni gwibo murakoze cyane mazina Bosco ngirize no ciye gyumva ko ndi Jean Bosco Sindaye ego mu kazi ka misi yose ndi umufundi yubaka amazu nkaba mfise entreprise ubu ugiye kwitwa NCDP Munyamwete de construction et services divers none rero aha nkuko bivuze sinirwa ndarandira aha turi muri commune Muramvya intara ya Gitega ku mutumba wa Masango agacimbira umugondo neza na neza turi ku mugondo ku mushinga ntahe Alphonse Nahimana aho turi rero hariko harakorerwa ibikorwa by'inyubako zitandukanye by'imice y'ibikorwa bitandukanye nyine aha tuhagaze ngaha murabona ko turi impande ya etage izoba irinko uburaro hejuru hasi nahazo hari ibikorwa vya microfinance aho abene gihugu bo ngaha Imasango bazoza baraziganya bongera babikura bitagoranye ego murabona n'inyubako ziko zirubakwa ngaha iyi nyubako iriko irubakwa izoba ibereye ijisho cyane izoba ari sare nziza cyane izoshobora kwakira abantu barenga gato 150 izoba harimo gani isomero ry'ibitabo kandi si somero ry'ibitabo bisanzwe gusa kujya kwa kera hazo harimo n'amamashini ama ordinateur abana bazoshobora kwigirako bigishwa n'umwigisha ahazo bari hose ku isi uko bagaheza akabigisha bitagoranye narijya ngaha turi hari internet ya wifi kandi ya 5G ishobora gutanga umuvuduko mwiza wo kuvugana n'umuntu hari ku isi yose kandi bitagoranye aha kwizi nyubako nyene inyuma gato hariyo uburaro aha abantu bazoba bashoboye gukorera tubanza ngaha canke nk'umwigisha ari karatanga inyigisho ngaha nk'amaseminari bari karabera azoshaka kuronka aha arara bitagoranye hari uburaro bwiza hari douche indani toilette izo bari inzu nziza inzu zizoba zigizwe zubatse ku bihinga bugezweho muri kino gihugu hazarimwo parfum Dubai hazarimwo amakaro wibereyeyo ntacyo uzokwinona hazoba hameze neza cyane ego Jabosco urakoze cyane uradusiguriye ukuntu muri ko muratunganya zine nyubako
mbega turashaka kumenya nimba mufise amakuru kubera iki yahisemwo kuza kuzubaka ngaha hantu mu gihugu tubona gutya. Aha aturi neza na neza ni mu banyagihugu hagati, mbere ikintu kibuze ngaha taraboneka neza mu muyaga nkuba kubera dukoresha amapano soleil kandi n'amazi ntaraboneka neza, ariko icyatumye aza kubaka ngaha ni kugira ngo ayegereze ubumenyi abene gihugu, aba bana bakure bazoshobora guhangana n'abandi bana mu bindi bihugu bakaganira bakigana bagakorana ibikorwa atangorane. Ego abene gihugu bazokunguka byinshi cyane. Ubwa mbere murabona microfinance yabegereye, bazoheza baziganye ku ya mirongo barabaza gutonda hariya barondera amase, barondera utiketi tw'amase, aha bazoza ngaha nyine atangorane, umuntu azokwirimira ku kagoro basimba gatore, abakeniye kwimosha barabaje muramvya bazokwimosha ngaha nyene, abakeneye ni byinshi naciye ku mayanga bizokorerwa ngaha ni byinshi. Ku Ngenzi naho nakandi karusha gakomeye kubera murabona kenshi usanga nk'amasare y'amanama azara ari mu bisagaro, ugasanga hari urwamo ntatekanye. Muganga aho umuntu azosha kuhigishiriza hatekanye, yongere yiyumve nabo yigisha baheze batahone neza kuzubira hazo hatekanye. Hanyuma umuntu nabakeneye uburaro, murabona ngaha mu Masango hari imvukira ziba iri Bujumbura ziri n'ahandi, aje kuramutsa uwiwabo ntazodumwa ati mbega ndarahe, bazoganira nazo basata tuyijoro yeyevye ngaha yigamire kubongire bamuzimane ko hari ibikone hazo hari n'ibifungurwa asubira inyuma amerewe neza. Igihugu naco kizokungukira igihugu kizohungukira byinshi cyane kuko mu bikorwa bizokorerwa ngaha harimo no guhingura ibifungurwa nk'ibijumbu. Kare hari igihe byahora babyinshi bakavyita ingorane, mu bwo bizokorwamwo amabenyi, bizokorwamwo imikate, hamwe umunyagihugu ashobore gushora kandi igihe ari karashora na tagisi kiboneka. Kandi mu bikorwa biri kubirakorwa na NCDP turadekarara muri OBR ku mwaka n'igihugu rekaronkera akoyogo. Turabona ibikorwa biko bikorwa n'umurundi aba mu mahanga yavukiye ngaha ku mutumba Masango. Yego harakamo wotera abandi barundi bari mu mahanga kugira ngo bashobore kumwigira ko nawe baze gukora nkuko ari karakora. Ubwa mbere ndagushimira k'ico kibazo umbajije. Akamo notera nuko manza kubamenyesha ko uburyo akoresha subwo amashirahamwe amuha, subwo akura ahantu n'uburyo bwiyiwe mu dufaranga sangwa ari karakorera mu kazi ka misi yose yari muri Amerika. Niho yumvira cereka rero nanje ndabe yuko mutwe niko ndakorera hariya ntobura nabakeye inzoduza nabo bakazotera imbere. None rero nabandi ba diaspora bari hanze, mbere aba diaspora hari abari hanze n'abandi bifise bari ngaha mu gihugu bafise uburyo boza baribuka aho bataye uruzogi kugira ngo izina ryabo rizokwame gibukwa n'abandi bazoba badugiye ko, kuko bugitarose umuntu agukwega ukuboko biragora kugira ngo utambuke. Murakoze cyane. Yego murakoze namwe.